Ça fait 10 ans que sa famille, ses collègues et toute la profession en fait attend imyaka attend 10 que l'enquête irarumanye abo bakorana mène à chaque co fois kimwe des réponses n'abandi claires banyagihugu et barindira ikiva mu c'est ce matohoza, qui toute ariko l'information. leta nayo On sait aussi baguma là bavuga ko donc il amatohoza s'agit aussi akibandanya, sûrement de ariko silence ntibavuge juridique ikimaze et gushikwako. ce silence c'est Mw'ishirahamwe malheureusement ry'abamenyeshamakuru celui des batagira imbibi autorités qui est le plus twarabonye ko silencieux ako et gacerere ce silence en fait k'abategetsi b'u Burundi final gasigura c'est une kudashaka guhana accusation icaha. progressiste. On voit plutôt en fait un manque de Abategetsi volonté ntibashaka ko kuri d'attaquer kumenyekana que de factuel. kuri ako kabi kabishe. Ce manque de Iyo volonté umumenyeshamakuru reflétait abuzwa l'audace irengero seule hagahera imyaka 10 yose atakuri quand un kuramenyekana, journaliste disparaît que ico personne ni ne remonte ikimenyetso les giteye ubwoba ku informations, banyagihugu, aho ça umuntu envoie avugwa un signal irengero assez dangereux akagenda à la amazima population. yongo. Ça envoie en fait le Dusaba ko message amatohoza que la yakozwe population yoshirwa est habona, inquiète abakoze ico et caha s'inquiète en fait des bakamenyekana, conséquences bagahanwa autoritaires hakurikijwe qu'on demande que les amategeko. autorités Ivyo prennent tubivuze mu gihe sur haciye sur cette imyaka affaire qu'une umukuru communication w'igihugu d'État réelle ashikirije ko et on demande aussi que ubutungane des ari investigations ikintu nécessaires co puissent gushirwa imbere, être kuko établies ata avant la gihugu vérité cobaho qui kitagira puisse permettre en ubutungane. effet Dusavye que ko justice ivyo soit faite. yavuze vyoshirwa mu ngiro, Évidemment au nom des causes ukuri et que ça kukamenyekana. en fait en justice. Donc on aimerait en fait que ces paroles en fait se traduisent en actes tout simplement.